Una. 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 Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiyago cuno musi aho tugiye guhagarara ku bijanye naho leta izokura amafaranga itegekanya kuzokoresha muri uno mwaka wa 2023 ushira 2024 turavye ibiharuro amafaranga leta itegekanya gukoresha kuva ku igenekezo rya mbere mu kakaro uno mwaka ni hafi imiriyaridi ibihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi biboneka yuko iyo bayaduze ku rugero rwa 65 kwijana amafaranga leta itegekanya gukoresha muri uno mwaka wa 2023 ushira 2024 azokwisunga imigambi yatiguwe neza uko iriko irarangurwa nico izoshikako ivyo bise mu rurimi rw'igifaransa budget programme muri uno mwaka kandi biboneka ko ku mafaranga leta itegekanya gukoresha hari kinogo kingana hafi n'imiriyaridi amajana 728 ariko rero aho umuntu yo kwibaza muri rusange ati mbega amafaranga leta itegekanya gukoresha azova hehe nivyo abarundi baratanga amakori uburundi buraronka ingurane canke ingabire hari n'ayandi madeni igihugu gifise dushobora kwibaza duti yoyo azorihwa gute ubu twatanguye kubona ibisata bimwe bimwe biriko biduzwa amafaranga ku rugero runini bifatanye vyose ubwo igihugu nubwo biruko kizoronka amafaranga azotunganya iyo migambi iriko irategekanywa muri ivyo bise budget programme aho rero ibibazo ntibibuze muri kino kiganiro twaba twatumiye abatumire kugira badufashe kurabira hamwe ibijanye n'iyi budget programme cyane tumenye aho leta itegekanya gukura amafaranga reka ntangure kuri Faustin Ndikumana mwanonose ibijanye n'ubutunzi mukaba murongo ishiramwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo turakuramukije sangwe kaze muri kino kiyago murakoze kubona mwadutumiye Ego namwe murakoze Professeur Gilbert Niyongabo namwe mwizi bijanye n'ubutunzi mukaba muri umwigisha mu za kaminuza namwe ndabaramukije nongera ndabahikaze amahoro cyane uwundi mutumire turi kumwe ni Professeur Michel Masabo mwanonose ibijanye n'amategeko namwe muri umwigisha mu za kaminuza ndabaramukije sangwe ikaze muri kino kiyago murakoze reka nongere kubahikaze Reka rero tuje mwidonido rya kino kiyago cacu ikibazo ndagihere kwa Faustin Ndikumana tuvuze muri rusangi umuntu yovuga yuko ano mafaranga azokora muri no budget programme neza na neza azova hehe ubwa mbere hoho ico ca budget programme nubwo mukiriko murakivuga kuko ntikirabacu budget programme ha mu Burundi ntitwovuga yuko ni vyifuzo turiko turajayo mugabo ntabwo ko mu Burundi turiko turakorera kuri budget programme ni vyifuzo ivyangombwa vyose ntibiraboneka mugabo niko turiko turashaka gutera tujayo mugabo kumuretse batatubishikire ariko niyo ntumbero dushaka kwitwihaye ubwa mbere ho kuvuga ati amafaranga leta izokoresha ubwa mbere hari imigambi kandi turabona ko imigambi bashizemwo ico twokwita ibizokorwa vyinshi sinubango ni migambi gusa ibizohogwa ni vyinshi haba mu byo kuzohemba abakozi hariyongereye guhemba abakozi hariyongera mu buzima kwaho bwa misi yose hariyongera ibinabiriya mu bushikiranganje bumwe mw'amahera kiyongera mugabo ugiye ukaraba ukabona neza yuko yazova nyene ukabona kwakira ikibazo mugabo dufatiye ku makuye amafaranga ategeza kuva nibaza ko hakuru bizwi ko ari hatatu bwa mbere n'amakori ivy'amakori ayo makori rero agatozwa ku mashirahamwe agatozwa no kubidandazwa uzobona ko hari amataxi yagiye yiyongera ku bidandazwa byinshi cyane iby'amatelefone n'ibindi kugira amafaranga barayakosora kuboneka hanyuma mugaba nayo amafaranga nubwo aboneka hakaba n'ayandi ahebwa kubera uburusho butangwa kuba gwizatunga uburusho butangwa
mu kutariha amakori bita exoneration ibyo navyo bigatwara ayandi mahera atari make haro n'abahinga ngaha babinonotse baza kuhava bitubwira hanyuma ukabonere yuko ayo makori ashobora kuzoba aja ku miliyaridi igihumbi n'amajana indwi gutyo hanyuma ugacuraba azoca ashobora kuva mu mfashanyo nayo ayitwe kuva mu mfashanyo tubona ari menshi cyane kuko mu mwaka uheze zari mu miliyaridi amajana 330 inga 3 na gutyo y'amarundi uravye mu marundi ubu twiteze imfashanyo y'imiriyaridi hafi amajana 929 hafi miliyaridi igihumbi ariko tutarashikira ku mfashanyo kumure ayo yinjiye mu kigega avuye mu makori n'amatagisi yo yazocungerwa gute kugira acungerwa kore koko urumva hazobanza tozwe urumva cyo gucungirwa n'ikindi kibazo mbwa tuko turavuga amafaranga azokoreshwa mu kigazo ca mbere kibajijwe iyazova hazoba nayo imfashanyo hanyuma igikurikira nuko tubona hari gihengeri c'imiliyaridi amajana indwi yose make ico gihengeri rero naco tubiravye uca usanga leta iri kirafatamwe amadeni kandi kuko ico gihengeri kihari ari uko tubatoje ya makori yose kandi nazafashanyo zabonetse ico gihengeri kiguma ico gihengeri rero cerekana yuko dushobora kubara twongereza amadeni kandi amadeni yarasanzwe ari manini ideni mu gihugu yari sanzwe rinini urumva rero nta n'uburyo butegekanywa y'ukuntu azoriho nanagomba kuvuga yuko ubaratangushiramo y'ingene bazoza barariha kuko ideni ryari ni cyane rigeze hafi ku miliyaridi ibihumbi 4 nahinga baraza kubitubwira nga mugaje ico ndiko ndabona nuko mbona ko ivyo vy'imigambi vyavuzwe muri integuro uranya amafaranga yene ategekanijwe harashobora kuba ikibazo kuko igihe imfashanyo urashobora kuyitegura ntuyironke ubwo leta ariteguye gushiraho ivyangombwa vyose byotuma iyo mfashanyo iboneka ko mbona bashizemwe na yayindi yinjira mu kigega ca leta bitapuye budgetaire ubwo bizokunda hanyuma atabonetse ca gihengeri kizoba amahera yacu azova he ni ya madera ashobora kugenda yiyongera no kuvuga rero yuko tutaravye neza iyi nteguro y'amafaranga ishobora gutuma n'ubutunzi bw'ibutiyongera neza kuko hari ibintu vyagiye biraduga vy'imishahara nk'imiliyaridi amajana 5 zirenga ku mishahara hari vyagiye biraduga ku buzima bwo kwa bwa misi yose ivy'ibitoro n'ibiki ukabona yuko dushobora kuja muri ngavyo kuvya ibiciro biduga kubera amahera bayadugije gutyo gusa mugabo ataca ari karafatira ko umwimbu utari kurawubona kandi bizoja kugwiza umwimbu utabona ko ari byinshi bigaragara kandi ugacabona ko na leta umengizo habifata nandi madeni uko mu gihe nkayo imfashanyo zitoboneka aho caba hafi imiriyaridi igihumbi n'amajana hafi 6 yo batabonetse urumva rero ni ibintu kumbure tubona byo kwitondera ingene izoja mu ngiro harabona yuko hazibye hakiri ikibazo tuzaturakurikiranira hafi murakoze reka kumbure tuje kwa professeur Gilbert Niyongabo kumwene gihugu canke umunyagihugu ari nawe Umutangakori uruhara rwiwe rubonekera kuki kugira abone koko ko amafaranga yatanze ariko yungura igihugu murakoze cyane nkuko mu Faustin yaje kubivuga nivyo ikigega ca leta kizogira novuga nti kirafise ikintu cyitwa akarusho ikigega ca leta caradugije ku bice birenga 62 kwijana umuntu yobivuga nkuko umuntu yobivuga nk'ibice imice 3 imice ya mbere nuko yadugijwe ikava ku bihumbi 2,400 imiriyaridi bikaja ku miliyaridi ibihumbi 3,900 ico ni ca mbere no kuva yuko amakori azoduzwa ko yahora ku rugezo runini kubera ibiciro bizoduga ibi byose biva hanze ibiri ngaha byose mwimbu byose bizoduga no kuvuga muri bije bizoboneka neza ko bizoboneka neza yuko amakori azoba ari benshi hafi igihumbi kimwe n'amajana 900 aja ku bihumbi 2 iyo ni muce wa mbere ayahazova kigira kabiri ni fashanyo muko Faustin yaje kubivuga ni fashanyo z'imiradi amajana 9 aho ko no kongera ho gusa nuko yavuze ati zirashaka gutaza mugabo je mbona menga zizoza ahubwo kubera uyu munsi itariki 2021 kwezi kwindwi haize imisi 2 rujya rugo mpuzamakungu FM
gongeye amahera uburundi ku mezi 36 gongeye mu mazungu nuko muvuga mu madolari imiriyaridi amajana 260 arenga ko gatoye kandi igice ca mbere c'imiliyoni bambe miliyoni 200 imiliyoni amajana 260 z'amadolari kandi ico gihe nibaza ko igice ca mbere kizoca gishika muri imisi c'imiliyoni 60 bon ndazi ko mu Burundi hari ibintu byinshi bivuze nk'ibitoro n'ibindi byose bivuze by'amadolari no kuvuga iki ufashe izo miliyoni amajana 260 kagwiza n'igiciro ca leta cyo muri BRB urumva ko amahera menshi amahera yegereza hafi imiriyaridi amajana 9 cyangwa amajana 8 mugabo ntazozira rimwe azozira mu mice nibaza ko ari hafi nk'itatu ngirango ku myaka 3 no kuvuga yuko amahera kandi kenshi ico no kongera ko nuko kenshi iyo kijya kigo FMI iyo gitanze amahera hari ibindi bigo muzwi nka banki nkuru banki mondiale nayo itanga amahera yo itanga ku migambi novuga ko ibitanze akarorero hanyuma n'izindi zigakurikira za Union Européenne n'ibindi byinshi cyo gituma mubona ko ku bwa mbere kuva mu bihumbi 2015 turonka amahera yingira mu kiga cya leta kivuye mu mahera y'abantu basanzwe bafasha leta bita appui budgetaire ariko aho umuntu yoca ubona umengo hari igihushane mu gihe hazoboneka iyo mfashanyo hamara mukavuze ko amatagisi ashobora kuduzwa ayo mahera niyo sahirije kugira amatagisi agume basi uko ari canke ntaduge ku rugero runini uko mumaze kuyibona aha nuko ndiko ndaza murabona ko kijya kigo ca FMI kimaze gutanga ry'amahera murabona ko idora ryagiye ku giciro c'ibihumbi 2,900 mugiye urakora igiciro kiri muri banki nkuru ya BRB cyavuye ku giciro hafi ibihumbi 2 kigenda ku bihumbi 2,900 ivyo ni vyiza kubera tuba turonse amahera mugabo ugiye kuraba indukuva ko ibidandazwa byose bivuye hanze byahera bifise amahera avuye muri BRB muri banki nkuru nova yuko aya mahera mu marundi azoduzwa ku biciro ibidugije hafi 50%. Ico ni ikintu cerekana yuko ivyo ibintu byose bivuye hanze bizoduga. Rero iyo maze kuduga amatagisi nayo acaduga. Niho havayo rero amatagisi muzobona ari amahera menshi. Ashobora no kurenga n'ibihumbi 2. Naho ufata n'igitoro cyonyene cari ku imiriyaridi ku miliyoni 100 z'amadolari. Ubona amahera yari kwaraja hanyuma akacaduzwe ku bice 70 naho ukagabanya gatoyo kaja kuri 30 dufate. Nova yuko igiciro c'ibitoro ku mwaka wose bizoguma biza kubera dolari ryadugije ku mahera marundi nova yuko no kwitega yuko muri kugene bibuze yuko bizoduga mvuze igitoro gusa canke ibindi byose biva hanze ibindi byose byankenerwa rero ko umuntu rero azana asanga danaza ku bintu byo hanze ibintu by'ibiciro bizoduga n'amakori byaduga kigira gatatu muzosanga amahera yinjira mu gihugu uravye ku mahera azokoreshwa ategekanijwe kimwe yavuga yuko harimo deficit niba ko hari ari cyo gitoyi c'amajana imiriyaridi ikinogo c'imiriyaridi amajana 50 izo ziriyongera n'ivyo ku ideni rya risanzwe rihari digera ku bihumbi 5 vy'imiliyaridi z'amarundi mugabo muri ayo mahera harimo n'ideni leta ikwirariha baratekanije ko bazoriha imiriyaridi igihumbi Nova yuko rero ni igihugu c'u Burundi kiri kiga kizoduga kandi iyo kiduze kenshi kiba gifatiye ku migambi mikuru barashimo cyane ibintu vy'amabarabara y'indarayi barashizemo ibintu vy'imyaga nkuba Nova yuko ubare ku mwene gihugu azokwitega yuko amabarabara azubakwa gakogwa ufashe je murandaba nk'abantu muragenda ku kiyaga Tanganyika uravye kiragenda kajyara umonge nk'ijya bararikozwe urashaka kwerekana yuko ibidandazo bizoca binyaruka biva muri kimuka mu karere cyane handi hari hose hame ikindi naco nuko nabo bafatana amabara y'indarayi bakayatangura ivyingo byaratanguye bikaja ahabona nuvuga ko mwene gihugu ashaka kwitega ko myaka 3 n'itanu ari akarusho ari niho umuntu yosigura yuko igituma mwene gihugu azotanga amatagisi menshi
kubera umuntu wese atanze amatagisi aravuga ati mbega akarusho kanje kazova he cyane cyane ivyo byo umuntu yavuga muri make. Murakoze cyane, reka kumbure kano kanya naho tugasangize na professeur Michel Masabo nk'iyo havuzwe uruhara rw'umutangakori ari karahara mu ruganda ntibacure cyane cyane mu guterera mu mahera leta izokoresha. Mbe ubushobozi bw'uwo mwene gihugu buhera hehe bugarukira hehe? Umuntu akaca yibaza mbe abo batangakori bobo ni bande kugira yumve umwe wese ahahagaze. Murakoze cyane. Mbere ku cubuzu bwa nyuma abatangakori ni twese twese umwene gihugu wese akoze ikintu gitekanijwe n'amategeko kugira ngo gitozwe ikori ateze gutanga ikori urudandaza atanumwe avuyemo kiretse urekuriwe n'amategeko kutari ikori navyo turabigarukako. Urumva udandaza uraronka inyungu, ukora akazi haba muri leta haba mu mashirahamwe akora ivyabo baraguhemba, urumva nawe ntero utanga ikori. Ufise ibintu inzu imodokari n'ibindi aho hose uratanga ikori. Ari ikori rizana amafaranga menshi, inyo itabi ukanywa inzoga ukariha ukagura ibitoro naho urari ikori. Urumva rero kugira uri ikori hari ibintu bitekanijwe n'amategeko. Twese rero tworiha ikori mugabo hakurikije amategeko. Kumbura ayo mategeko umuntu yo yamenya kugira umuntu atanga ikori yumva yuko reka araterera igihugu kuko hari abatanga ikori ukabona ntibabiryoherewe. Mu bisanzwe ndukeneye no kuyamenya. Abaheje kuvuga bavuze integuro y'amafaranga akoreshwa y'igihugu ni menshi. Rero natwe bene gihugu dutegerezwa byanditse muri itegeko shingiro gufasha leta kugira ngo irangure imigambi yayo iri mu nteguro y'amafaranga yatekanijwe. Kubimenya hariho aho bayandika ubu mbere bayandika mu Gifaransa no mu Kirundi ariko si benshi bazi gusoma. Mu kigo obere baragerageza kugira ngo abatanga amakori bamenye amategeko ariho, ariko kutamenya itegeko ndibuzwa ko rikurikizwa. Rero nta munyagihugu uvuga ngo jewe nsanga ikori kuko navyo bambariye. Nabuze yuko ukoze iki utunze iki uteza gutanga ikori. Ariko akenshi harabaho ubusumbane umuntu akibaza none umutangakori wewe ubushobozi bwiwe bugera he butangura he bukagera he kugira koko abone yuko ari cyo kimwe n'abandi. Amategeko ashira amakori, integuro ni leta kenshi hanyuma ikayarungikira inama nshinga amateka ari diserukira kuko munyagihugu umwe wese niyoza ngaho ngo avuge ngo jewe turafise inama nshinga amateka iduserukira niyo ishira amategeko agenga amakori, niyo nubundi yoheza rero ikaraba kwa amategeko akurikizwa, ikaraba yuko nayo makori yinjira ninge nakoreshwa iserukira bene gihugu. Rero duserukirwa n'abene gihugu. Murakoze cyane. Twavuze y'amahera azova, twumvise uko bimeze ariko kandi twumvise yuko n'uruhara rw'umutangakori mu gufasha ino bije programme, ariko amakori n'amatagisi n'ibyo aratangwa n'abene gihugu. Twabonye kandi yuko mu ntangamara cyane cyane ko hari kinogo hafi imiriyaridi 750 ni hagati y'amajana ego mugabo umuntu akaca yibaza none yoyo ayazova he katuhere kwa Faustin. Bon ubwa mbere akonagira mvuge gato nari twigeze fatiye no kujya byifashaje ko naho nca ndahashika nuko abarundi bomya yuko ubwa mbere hoho ijya mfashanyo ikigega mpuzamakungu FMI izoza ku myaka 3 amezi 38 nibaza ko ari imyaka 3 36 ni imyaka 3 n'amezi urumva ari imfashanyo ngiyo no ku mwaka urumva namahera zaratangwa buhoro buhoro baraba leta kwirikiraja irakurikiza ivyo beme bituma politike y'amafaranga igenda neza n'ibyo bitwaye n'intwari bereye. Sa amafaranga rero
agize yo kuvuga ngo barakore gutyo onye baguha intumbero ugenda urakurikiza kandi amafaranga ya FMI sayo baguhaye ngo uje kubaka ibarabara ngo genda ubake ibitaro oya baravuga ati urafise ikibazo ku mafaranga y'agaciro ibyo ushobora kugurira hanze urafise ikibazo reka tuguterere muri wawe irasi yabona ati we rasiyo vyanse abana ntari ko baraja ku ishuri ati reka ndaguterera kamima abana bigwe iyi trimestre rasi birabonetse ati mbwa twarumvikanye neza kujya kuntu utunganya ibintu ubanza urahindura ingendo nyimbo narabonye kwiwawe unywa inzoga nyinshi canke n'ibikibanzo hebibi tuja rero kuri komporte muzohindura mbwati kuri aya mezi ubanzo heme nuko ro bimeze urumva iyo rero nukuyumva ni nko gutegura niho gutegura inzira gukubura kugira uhindure mugabo baguhaye kiba kiragufashije nta muntu zo bati hinduro ingero cyabugire gute muri ibi atabanje kuguhati banza usomere niko ro bimeze aho abarundi bavyumve na leta irafise ibyo tegeza kugira hanyuma muri ibi navyo bigenda by'amapwi budgetaire nibiki hariho icegeranyo evaluation yabaye ikigwa cabaye sindingene no cita mu kirundi evaluation isuzuma ryabaye ryagizwe ni bita PF ni isuzuma ngerekanye ingene leta mu by'amafaranga ikoresha ingene bikora barerekana aho bigwaye n'ikibazo kihari n'ibintu byo gukosora vyinshi ico cegeranyo twarakibonye nabonye nayo nyene bayibwira tuti burya rero iki cegeranyo bibiri muri kicegeranyo navyo nyene gena mu vyisunge mu kosora hana kuko umuzuga aguhaye ifaranga giwe ntabari guhaye ngo ugende uryubakemwe inzu yawe ntabari guhaye ngo uritemberemwo mu mamisyo canke ngo ugire iki bidakenewe cyangwa bitagize gute ari guha kugira rigire akamaro rishitse ntari guhaye ngo rinyuruzwe abantu nibavyumve aho rero no kuhumva hariho ibintu leta itegeza kuzerashira mu ngiro kugira iyo fashanyo iboneke no twavugiye tuti basamaye bagakwega amaguru imfashanyo irashobora kudashika neza kandi sugambere izo abibaye no mukahise ifasho zamezemegwa mugabo ntiziboneke ugasanga tuguma muri vya bindi uravye bari ko barevarwa izo zya za CSRP warasanga bemeye miliyoni amajana ngahe n'igihe twari Geneve baza muri evaluation hakiri za CNC yabamuderega ugasanga twarose nka 20 kwijana 30 kwijana kubera iki hari ibintu vy'intwari bereye ingendo n'abarundi baravyibonera ingendo ringene tudepansa amahera ibiriko biraba ukabona neza yuko hari umuntu avuga ati ibi bidahindutse ingene amasoko atangwa ingene mu gihe niba amasoko bakibona ko muyatanga uko mushatse muhereza bene wanyu mugira ikintu no murazoguha amahera kugira ucu yakatishu ya jani wawe muhira hari ibintu ingero dufise abantu bataza kuza baravyumva tutegeza guhindura kandi n'uwabo hejuru banyumva bumve kugo ruhara barufise ubyo mfashanyo turayikeneye igihe rero busamara ca gihenge ntico imiriyaridi amajana 750 gusa co narenga kuko ivyo twitegura kuzokora mu mfashanyo zitevye bizosha bikora gute swate barabiheba ukagumona ngo imigambi iranditse bakabiheba canke ugasanga bariko barafata amadeni y'umurengera ora amadeni y'umurengera nayo ari kuri kuraraba nko muri leta ama dépenses leta izokura umwaka uravye amadeni ageze kubona hazoshora kuriwa nk'ico bita inyungu y'amayentere hafi imiriyaridi amajana 240 240 miliyari d'intérêt ayo si principal yongera kuri kuyishura batugeza ahantu twishura inyungu zirengeye ministere hafi zingahe mu bintu by'urumva ico uburemere bw'ideni burukora bwinshi nitwaguma turyongereza biraza kugora kuko izo miliyari amajana 7 nukuri jewe simbona ahandi ushobora kuva atari muri ayo mafaranga yifasha ayo mafaranga aruka tusanga oya erega ico gihengere c'imiliyari amajana 7 kihari izo mfashanyo zabonetse zose nubwo twozinjiza zose igihengere c'imiliyari amajana 750 kirari urumva rero ivyo ni abantu bavyumva ko imikindi nuko uko leta igumizira akamadeni ngaha mu gihugu hagati hama banki subiru nyene no muri za berbe swat usanga n'amabanki atagishobora gufasha mu gutanga amadeni mu bikorera utwabo
bamavuze ibintu byinshi byo kuba mugura bona bitaja mu bidakugwa kubera amabanki nawe usanga leta iguma yagurana amabanki hakugurana abapivi bakuru twabugasanya gumihereza leta ugaca usanga berebe nayo yatanze tishuje ugasanga agumazana bya bindi byo kugiza amahera atafatiyeko bita planche abye mu gifaransa kuva amafaranga gumuzana muri circulation mugaba adafatiye ku mwimbo ivyo rero bigaca bibandanya biba ibibazo nico gituma tuvuga tuti nukuraba neza yuko muri aya madepense azoba hazo hariko harabakarusha kuko ni iby'imfashanyo canke ibyo by'amadeni ibyo by'imfashanyo vyasa utusanga baguma baraba fonctionnement nukuvuga bazoga tuti abakozi ba leta twiyaranje bagume bahembwa twiyaranje ibi byo kubahuguza bwa misose bwa leta byo bibe gayo simigambi iyo simigambi urumva kandi yari yongereye cyane nico gituma je ayo ya fonctionnement niyo yiyongereye kandi atari migambi cyane kandi atari migambi ngo tusanga no mu migambi mikuru nta bintu imigambi mikuru na leta arivuga ati investment ziboneka ko ari yego azoba ngo byo gufasha iyi ntuze umwavu sivazo durange niyo nyine ukabona ko bikirimo akantu gahaze kuko urabona ko ngo bazoshiramwe imiriyaridi 256 mugaba gasura bakishuza ayandi imiriyaridi 195 kuva ko byari byakozwe nabi aho harakwiye naho nyene umuco hanyuma ukaraba ntuze chemin de fer ngo desase nkantu w'imiliyari 158 n'ikibuga c'indege bazovuga ca piste ya kibuga c'indege ca Amerika ndadaye kizosubirwamo imiriyaridi 50 ni piste cyane nabijya by'amakoperative ngo bizotwara imiriyaridi 90 amakoperative sangwe nibyo tubivuga nabyo tugatuzaya amakoperative nayo no kuraro nango maronka amahera ku mwaka deja geragere ku miriyaridi 350 nukurano n'amafaranga yo arika kuri kimwa ikoperative gumironka ifashanyo gushika ryari yo arakurikirwa kugira bimwe nakora mugabe koperative ariko ibone igwiza umwimba ahubwo ubikabiri kirasahiriza mu gihugu ikoresha umutahe wayo koperative zo kwa mijya amahera ya leta y'abatangakori imiriyaridi 80 ku mwaka urumva ni none uba ari kasahiriza gute mu iterambere nayo urumva rero ibyo umuntu ari karabiraba ugacuraba rero ni ntuze nibi vya ibyo kwishura ideni urabona yigeze kwa imiriyaridi 10 ishora kuzo kwishura ideni nivyo reka kumbura ico cideni turaza kukigarukako ariko tugaruke kwa Gilbert niyo ngabo professeur mwumvise Faustin nk'uwanonuseye ibijanye n'ubutunzi yavuze cyane kuri aya matagisi kuri iki kinogo kizorihwa ariko rero aragaruka cyane no kumfashanya mbega umuntu aravye hariho ibisabwa bivuze bimwe ibisabwa kugira igihugu kironke imfashanyo byo bari bihe hama kuri ico gihugu nyene cyane turabiye ku Burundi mubona ibisabwa bikwiye kugira Burundi buze buronke neza imfashanyo kuko Faustin yavuze ati niba kira nabi niyo mfashanyo ashobora kuza nayone nabi kuri ayo mezi 36 murakoze cyane kuri ico kibazo aho novuga cyane sinovuga yuko ico kinogo ari kinini kubera ikinogo cy'imiriyaridi 750 uravye kiga ca leta gifise hafi ibihumbi 4 vy'imiriyaridi z'amadolari by'amarundi si menshi ahantu hakomeye cyane ni hehe amahera azova turetse kuvuga ivyerekeye ikinogo yavuze ivyerekeye ifashanyo burya Burundi ntituraronka ifashanyo zingana zo twari twaronse kera nibaza ko ni nkeya kubera iki ugiye kuraba izifashanyo barazandika mugabo zigiye mu ngiro zikakugwa buhoro uko zikogwa buhoro nibijya yavuze vyerekeye gukoresha ugasanga abantu basohoye ibice 30% nibaza yuko na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yabivuze ama projet ya Banque Mondiale bavuga yuko badekesa 30%. Iyo ni migambi yanditse ugiye nko ku mugambi ufise nk'imiliyoni dufate nka 50-60 z'amadolari ugaza usanga muri uwo mugambi nk'ibice nka 50 novuga nka 90 mbere kwijana ry'abakozi n'abarundi mugambi mahera ntibayasohoye none uzitangura kwiyumva mbega umugambi ntihari ushemeye canke ntihari hashasha ntihabona uko kwitonda kubera mu bisanzwe ugiye kuraba nk'ahantu bafasha Burundi ufata nk'imice igera nk'itatu imigambi yerekeye banki y'isi yose yoyo ifise novuga gute ingendo yabo ni ingendo y'amahera udashobora kuyakoresha novuga ko
imugambi wa ntubuzi gukorwa nibaza yuko mbere haraje umuntu aserukira ibanki isi yose arabi bihugu Uburundi Ethiopia na Congo aravuga mu kinyamakuru ati burya Uburundi ajya amahera tubaha hafi miliyoni majana 200 ati ni nkeya turavye imigambi dufite ibindi bihugu Uburundi mu bisanzwe bwatiza kugira imigambi yegeza imiriyaridi y'idolari umuriyaridi ndabisubiyemo w'idolari ku ibanki y'isi yose ku migambi hari imitwe birahari imigambi irahari mugabo abantu basohora amahera umenga basohora mu ibutike musanze mu mutwe hari ikintu cyo kuvuga avuye hanze mu bisanzwe nibaza ko abantu basanzwe bakora muri migambi barakwiye nk'imyimenyerezo bakaja muri ibihugu reka ndagwa karorero mu Burundi ibintu byose biri kwega genda muri Kenya ibintu byose biranyaruka genda muri Congo ibintu byose biranyaruka none bari bacana ibijuju tweze bafise akantu iyo utangiye gusohora amahera y'umugambi ukamenga umuntu yazanye impapuro zikwiye ucumenga kuwa gatanu babiragizo bigira kuwa mbere kubera iki musanzwe rikosa nibaza yuko ivyo rero twamaze kubimenyera tubigira ingeso ugiye kubiraba mbere mu bintu bandika mu novuga muri vyigo twe dutanga muza gusanga ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa harimo akantu kagiyemwo kukwikwega administration gusanga ni kete kurindi uyu muntu yaganje marché kubera iki umutevya kandi mugambi urashe approbation cyo muvuga nti umugambi umuntu aserukira nk'uwo mugambi ari hejuru atiza kwemeza mbere urone cyo gituma nk'ikiga ca leta gifatiye ku imigambi niyateba niko amahera atazokoreshwa niko ibintu byateza kushira mu ngiro nibaza yuko aho umuntu yohagaruka ko cyane imigambi dufise imigambi yaba ifise amahera ibanki isi yose canke imigambi ifise ya ibyo bihugu mpuzamakungu Nations Unies n'ibindi novuga nti ibanki y'abanyafrika novuga ni mbere najya amahera yo muri nibaza ko ayagoye ingana n'ikiya kigo c'abanyaburaya Union Européenne ni yanagoye mbere uravye mu mpapuro muga handi hose bari bakwiye kugira novuga gute bari bakwiye gufata nk'abantu bose muri iyo migambi yose bakiga amanama bakumvikana vyerekeye impapuro procedure voilà les procédures bakagira n'ikirangaminsi kubera iki bajya niba dutevya je simvuga yuko imigambi y'Uburundi buri nyuma no ntituri nyuma kubera tubuze imigambi turi nyuma kubera hari abantu bafise navuga gute bafise ifire mu maguru niyo mu maboko barayihagarika kandi ugasanga nta kosa bagize mu mategeko musanze mu itegeko uwagize ikosa niho umuntu wogenda ugasikira umugambi muri nta nyungu babikuramo iyo umaze rero gutevya umugambi no kuvuga yuko umugambi dufate uracerewe utanga ifumbire mu kwezi kw'icenda abandi bageze aho baronka ifumbire bategekanya ari umwaka wose wewe uraretse gusohora amahera kubera ifumbire impapuro zagiye habona urayitebeje tugeze mu kwezi kw'icenda imvura yaguye itarashika we ntumva ko umwimbu uzogabanuka biri ku gahanga kawe uwo ni umwe ndashobora ko n'iyindi migambi myinshi hari imigambi myinshi nka murashobora no kuvuga ugasanga abantu batanga mu migambi bazotanga inka bazotanga inka ibihumbi 200 bamaze gutanga igihumbi none izo nka zarabuze gusanga amezi 6 muri ma procedure uravye amezi 6 urazi ko inyane bivutse iba yacutse iriko iracuka umuntu rero nibaza yuko barakwiye mu Burundi ndemvuze Burundi ko ndashaka kuvana ibindi bihugu barakwiye ko abantu bose bagira imigambi ya leta abantu bose bafise imigambi ifashwa kubera n'imigambi ya leta Faustin yavuze ati kandi habe na transparence ni transparence mugabo novuga nti renforcement des capacités babashi inyigisho z'abajyantu batwara ama programme umuntu atwara programme ya 50 miliyoni sigwiwe ni igihugu akwiye kwigishwa reka mvuge gucyo nyene akwiye kwigishwa akamenya yuko ateza gukora nk'umuntu aserukira ibanki urumva umuntu afise umugambi wa 50 miliyoni 50 z'amadolari miliyoni 30 miliyoni 100 ateza kwigishwa akamenya yuko afise responsabilité kujya kumushikiranganje umuha umugambi akazushira mu ngiro kubera bo ntiyumve ngo byankorera amakungu oya
nagire amaguru abiri. Murakoze cyane Ego. professeur ku muco mu munota umwe Faustin. yego ari ikintu no kuva kera na banki mondiale yagira hariho nico bita evaluation y'ibita CP ya horiba country policy assessment baraba inzego z'u Burundi ingene zikora n'ingene n'ubushobozi n'abantu bazi n'iki Uburundi wasanga buri hasi cyane kandi ibintu bituma sibindi nuko kuntu kutumva ati projet ije wishira nk'abantu babishoboye dabura aba expert babizi abahinga kuri konkuru mu bindi bihugu n'abanyamahanga barajamo ubuzo murundi projet yawe itwagwa n'umunyamahanga ukamwaka resultat mbwa tukiri muri vya bindi nashize mu mugambwe wanje nashize mu nshaka azompi bazogira gute nshiramwo nakwi azompereza ibi naho bidinda nibaze baguhene ubishize mu kavuga tuti nshaka umuntu atwara projet narumvise yuko uyu muntu ari expert atwaye projet nkiyi muri Cote d'Ivoire muri ntuze yibiro itanga aba expert ashaka gukora ati naza bimfashe kujya bagize oberi gitangura ibintu biranyaruka. Murakoze cyane mugabo bisubije nko politike ndende nibiki biguma hahandi nta kindi kibidindiza ni nshire mu wanje uyazomiki pourcentage nakono muzomba niye nivyo nta bindi. Murakoze cyane Faustin reka nibutse kwa dufatiye mu nzira ko turi mu kiyago cuno munsi gifatiye cyane ku mafaranga leta itegekanywa gukoreshwa mu mwaka wa 2023 ushirwa 2024 hisunzwe imigambi yateguwe ibyo bise budget programme ayo mafaranga akaba harugwa ku miliyaridi ibihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi abatumire turi kumwe ni batatu Faustin Ndikumana rongo shiramwe parseme professeur Gilbert yanonose ibijanye n'ubutunzi numwigisha muri za kaminuza hamwe na Michel Masabo yanonose bijanye n'amategeko nawe numwigisha muri za kaminuza reka mbere duce tumuhera ko muri kino gice ca kabiri turavye amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka mu migambi cyane yateguwe kuva kuwa mbere mu kakaro mbe amafaranga akoreshwa n'inzego mwigeze kukigaruka ko amafaranga akoreshwa n'inzego zitandukanye by'amafonctionnement nayo leta nyene yinjiza byoba bifitaniye isano canke tuvuge ko ho baragahaze. Urakoze bamaze kuvuga yuko ayazo kwinjira yose ndabona ni hafi imiriyaridi wegereza amajana 8 naho yo kwinjira hazoguma ikinogo imiriyaridi amajana 7 arenga. Urumva rero integuro yagizwe uko ushizemo n'imfashanyo nayazo kwinjira ariho ikinogo miliyaridi amajana 7 rero mu bituma ico kinogo kiba ari ibyo twaravye dusanga ari amahera bahebera abantu bari kuyatanga ya bita exoneration ayo mahera uko bimaze iminsi bitegurwa ko nategurwa ko guhera mu bihumbi 2015 gushika mu bihumbi 2020 haba handitswe imiliyaridi 18 waza kuraba bahejeje umwaka ugasanga bahevye amafaranga arenga imiliyaridi amajana 250 ayo rero niho abahegwa bikwiye hakaba nabandi utamenye iyo biciye kuko bikorerwa henshi birakorerwa muri OBR birakorerwa muri ministere y'ubudandaji ari nibikorerwa ni kuvyerekeye nka communauté africaine hariho komite bikora ugasanga rero ni ibintu bikorwa umenga ntawe biraba nibaza ko ari byo bituma leta isa n'ihomba amafaranga atari make kandi urabona yosahiriza 250 miliyaridi amajana 150 ku miliyaridi amajana urumva ni nk'inusu ayo rero akagenda gutyo dufatiye none kubure kuri ibi mwavuze by'uburusho ama exoneration mbe hoho controle yoba gute ni gute bocungera izo exoneration koko zironke abazikwiye kuko hariho abo birenze urugero ugasanga biriko biraniga nyabona umwe n'igihugu vyohera kubiga urabona kugira uzironke urabisaba umva hariho dossier yigwa hari bisabwa ugomba gukorera muri zone franche baravuga bati uzohakaza abakozi bangana gutya uzozana umutaho ungana gutya ugomba gukorera kuri code des investissements naho nyene baravuga bati zana umutaho ungana gutya ibujumbura canke mu gihugu indani rero harya barya biga dossier bwa mbere
ngira ngo nibo bose n'abavyica kuko umushikiranganje udandaje arafata ingingo mugabo haba hariho ubundi mugwi wavyize muri obere nuko nyene rero byo kwigwa neza bakiga neza idosiye hatagiyemwo ibyo ariko biravugwa cyo kugira uti jewe ndahakura iki kuko urumva n'ibintu by'igihugu idosiye tukigwa neza hakabatwa ingingo nziza hanyuma cyane uno muntu amaze gutangura ivyo yiyemeje bagakurikirana ingene ariko arabikora kuko turamaze kubona yuko habaronka ubwo burusho ntibakora ivyo bari gukora bakabukoresha ibindi ivyo byarabaye byamba byabaye umuntu bakamuha uburusho ngo reka rubaka ihoteli ugasanga yabaye ibiro byo gupanga sico kimwe kuko turizime iri mu migambi yo kurangurwa byihuta ivy'ibiro ntibirimo mugabo ugasanga naco bamugize nuko bimeze amakumbura ari ikindi kibazo twari twaravuze ko c'amafaranga azoza nk'imfashanyo mbe hoho amategeko ni gute yokora kugira koko bijya binogo Faustin yavuze professeur nawe ne yagicishije mu gatonya kugira aboneke koko mugabo mumvise ko handi ko ayo mafaranga ari kinogo mu gihe aya miliyoni ibihumbi amamiliyaridi ibihumbi 4 arimwo burya usomye integuro ya mafaranga azokoreshwa ugasoma n'itegeko nyene rigenga ingene amafaranga azokwinjira n'ingene azokoreshwa baravuga neza yuko gusaba bene ayo mafaranga ari kugira ngo basahirize kugira ngo leta ntigire ingorane kubera ikinogo urumva kugira ngo bakomble deficit budgetaire birateguwe si ibintu by'ivyaduka hanyuma ingene rero akoreshwa byo nibindi imfashanyiraza ingene ikoreshwa baje karuta bene gihugu ubugira uruhara uruhe nyinshi ni yindi nyene n'amashinga amateka yo kurikirana ivyo bintu hafi kuko niba yatanze uruhusha mu by'ukuri kuko gukoresha amahera gusaba imfashanyo iyo tegeza kuronka raporo y'ingene vyagenze ikoresheje cour de compte nibaza ko byoshoboka murakoze cyane professeur mu gushigikira iryo ringanizwa ry'amafaranga leta izokoresha uruhara rw'umurundi canke umutangakori muri rusangi na leta bibonekera kuki kumengo hari hakantu kaboneka ko umwe azoniga uwundi ku vy'ukuri ico umuntu yovuga nuko nivyo mu Burundi abantu basanzwe batanga amakori ugiye kuraba mbere naho umuntu yovuga nk'aba abene gihugu cyangwa amashira hamwe abarundi umuntu yovuga yuko barakunda kunyegeza ntibari amakori akwiye mbere utanze kuvuga umuntu umwene gihugu asanzwe naho maruka ngaho hepfo muri quartier asiatique kwitwa ko batanga amakori menshi uzosanga batanga amakori adakwiye rero nibaza ko mu bintu umuntu akwiye kwigisha cyane leta canke aba Faustin nabonyene muri societe civile bagahimiriza bene gihugu bakavuga urabironka mu ibabara ukabironka mu matara muri ejidezo ukabironka mu kuvuza abana kwivuza gucyo cyane ko ugiye kuraba naho uja mu kigo obere uza gusanga hariho imice 3 y'amashirahamwe abantu bariha icyo no kwita nka forfait batariha TVA batariha aya makori 18 kwijana bavuye ko bafise umutahe canke ibyo badandaza bidashaka imiliyoni 100 z'amarundi kera tukiyumva ya mahera umva umenga ni menshi ngiye kurawa amashirahamwe menshi n'aya mabutike muna ngakwibabara miliyoni 100 ku mwaka no vuga ko ari miliyoni nka 8 ku kwezi ngiye kuraba barayashikana ico ni cyambere umugwi ugira kabiri yitwa ko bayariha bamugwi bita moyenne entreprise canke igereranye bariha bavuga yuko bafise amahera binjiza ku mwaka hagati y'imiliyoni 100 n'amajana 7 hakaba ari nabandi bitwa ko ari bihangange manini abashiramwe manini arenze imiliyoni 100 imajana 7 bambe mugugiye kubiraba kubera ibiciro vyaduze ku bintu byose vyaduze aho ugenda ngakwirabara ugenda ukabaza abantu ati mbega wize amahanga na gute ufise abakozi bangahe 2-3 uzosanga bacagwa ati twegwe ku mwaka ni miliyoni 10
abakubesha ukuvuga ko baba babeshe kuyo babeshe ko binjiza rero nibaza ko cyane cyane ikintu umuntu akwiye nibaza ko bibagiye nguzoshira mu migambi ya leta novuga nti amahera yo kwigisha abene gihugu kuriha ikori yuko umuntu novuga gutsinda bakirizo babigisha kuja mu ijuru kugira ngo babatere ubwo sivyo kugira ngo ntuze ukora icyaha hanyuma baje bakora icyaha uzoja mu muriro niba kore vyugaza mu ijuru ni vyiza navyo unyene kubera umuntu abaho agifise icatinya rero n'umuntu utamubari ingaruka nziza yo gukora iciza uzosanga umuntu afise agatima kama kariho ko kunyegeza akanyegeza ibitabo akanyegeza ubera akanyegeza ibiki rero nibaza yuko niwo mugambi umuntu akwiye kubigisha ariko na leta kugira nayo ntinanizo umunyagihugu mbega mwumvise ko ari haba usanga bafise imishahara minini yoyo ntibo wikata ko amakori akanaduga kugira ujya mwene gihugu mutonya nawe nabone yuko uruhara rwe ruri ntangere ego nibaza ko intambwe igira kabiri nivyo barabishizemwo yuko hari ikori bashizeho bishasha impôt sur la fortune mugabo hejuru y'ukujyandika kurisha mu ngiro cyane cyane abantu basanzwe bitwa ko bakora ubuzi bwinshi bamwe bakabivuga ibindi ntibabivuge mugabo cyane cyane naho nyine hagaruka guhimiza umuntu nka muntu awe nyene akitangira amakori atayenze kunyegeza kubera amahera ungiye kuranyegeza ntuzayagabira abana bawe leta izokwamaho igihugu izokwamaho ngabo wewe birashaka gushika murakoze cyane professeur reka tuje kwa Faustin mbega muravye amafaranga igihugu cinjiza biciye mu makori mukaraba kandi amadeni twavuze turavuga ingurane imfashanyo mugeranije kandi n'amafaranga leta izokoresha biciye mu migambi iyo bije program mubona koko ihangiro rya leta rizoshikwako ufa kuri umwaka w'amafaranga turimo mfatiye kuri ibyo y'amakori ku makori yariko araba ngo civisme fiscale ngo twigishe ndababwire yuko ico kintu tumaze kugikorera ko kenshi cyama civisme twigisha cyane ndababwire ahantu ibintu bihagaze ubwa mbere hoho unaravye naho twigisha ngo civisme fiscale mu Burundi na tax menshi amahera ava mu vy'amakwe n'amatax burya menshi ava mu matax yumva umuntu winda kumutoza ikori aguze ikiyeri professeur yayivuze je nguze ikiyeri mbanderi mu kika ca leta twanigije n'abanyagihugu barabyumva ati uri kura telefona kuri telefone uri kuratera mu kika ca leta ugize umunsi mukuru kagura ifana uri kuratera ku kika ca leta ugiye kugura ibitoro ku isoko uri kushira mu kika ca leta umva amakori aguma bari karatanga hacasigara ya makori atangwa kuri bene ku nyungu mu munsi ku mushahara wawe kuvyo kurakora aya ni yakunda kubikibazo kwa tuti declare ibyo wowe ufise kugira baronke bahovatira ikori we nonati uhembwa ngahe cyangwa ufise uronka inyungu ingana gute ku kwezi kugira ushobore kuzuratanga iryo kora ari no haca habera ikibazo bigaca bifatana kubera iki kubera ntuze yisubizo sikare kigenda gufira he ni ibintu by'ibiturire bica bisora bikadukamo hari abatoza kore nabo nyene bemera kuyaguhebera rubahayeko urumva nabo nyene barabigiramura kandi bisa ko bakorera leta urumva nabo bakabishiramwe inyungu ati agiye gutoza amakori mu isoko umutoza kori nyene aserukiye leta bigira gute atashaka ngo reka je ntwaraya nawe ndaguheberaye none uwo ntabaserukira leta urumva ni kibazo igikurikira ni izi service zisubira inyuma umunyagihugu ati yatanze ikori mwagiye mu ikomine kwana bagasura ku mwaka kindi giturire igiturire ricere yindi kori kandi general shikori ni giturire kiri shikori nka konteri cyangwa ikindi kintu mu service ya leta baduce kuri naka ngo zana babandi bo muri leta nyene watanze kori wabahembye mugana n'ubundi ubandanya utanga yani na za service ugacuzibona zitariko ziragenda neza hagacaduka rero nibi vy'uburusho ugasanga abandi bo hejuru nabo hagutanga karorero nabo banigana kurondera kw'ikori barivako nzani imodoka n'umushinga amateka ntarishikori nzani iki ntarishiko bose bakirukira muri amagizonderasi wacu usanga rero umenga amakora reka ahebegwa abantu bato cyangwa badafite bagirwa cumengo nugusigana tuvuye mu gusigana service zigende neza ibiturire bituzwe iyo bari aho leta izoshika kwihangiro ryayo nibyagenda kugira amakora agwizwa magwira abantu bato batanga banogeye nivyo nashaka kuvuga ico gihezere haca haza ibi byo kuvuga bati imfasha nibi bya bintu gituma jewe rero ndiko ndabisubiramwe no kubera iki mbona ko ari kibazo hari nico bita deficit hors don
mu bisanzwe bavuga ati deficit ufise n'imfashanyo zitarimo kuko nk'ubu deficit horodoni uduvanje mbanza kuraba amahera yacu mu gihugu hagati atafashanye irimo aduha iki kuko ibindi bihugu ntuzo byigeranye ibihugu kisho burya kwaka ingurane ukakigwa cyo kimwe no kuja gusaba imfashanyo ingurane je ndagenda nkayisabika kizakora ibikorwa vyihuta muga imfashanyo barashobora tuti banzo ukora ibi canke usubire mu gihe ari imfashanyo rero nuko twitegura kugira iyo fashanyo ingire rero mvose kubiharuro rero bavuga tuti bije hafi ni 4 miliyari ngaca mfataje mbanzo mfata 4 miliyari ngaca mfata iyo deficit hordo mfatija zijya mfashanyo zingana hafi imiriyaridi igihumbi ngaca nteranya na ca gihengera imiri c'amajana nca mbona yuko hariho imiriyaridi igihumbi n'amajana 7 leta idafise kuko je ni kontra manza kwifata kuko izo fashanyo umva zimwe niza ma projet bashira kuba barakudindi je mfatira kuyo ayo mbona nayo uko yaba ari ukundi wovuga ati ndi leta kungoye kumfashanyo reka nigire ku isoko mpuzamakungu nirondera amahera nikorere izo byifashanyo baje nabiriki iyo bariko baraba ku bihugu biri yandete canke bifata amadeni menshi barakunda gushaka ngo na za etazini none etazini uyigereranya etazini abantu bose baja kubitsa amahera yo n'ubushakashaka gupla n'ubushinwa bavuga buti ngize exceda ngenda kubitsa muri etazini birakora bijya byerekana ekonomi turuna cane kubijya abantu bose bakatuti tubikire mwe murakora siko bita ngo na madeni atakete urakoze natkurumva niba nyuri isi yose ugiye kuyaka ideni baguya tutoye yarindira we imfashanyo ibi nibi murakoze Faustin murakoze twateza kumva yuko tuza kuduga ku buryo amara twifuza tuyarunka kubera wamaze kuronka ico bita credibility singe no cita wamaze kuduguga hari cyo bita amamezo d'annotation amamezo arama ekonomi arabi ubushobozi bw'ubutunzi bw'ibihugu notation bakaza baravuga tuti bakayiha amanota we uja gutora amahera hanaha uja gutora amahera hanaha ne muri akarere n'igihugu kirakimwe kitafise notation iri hejuru kuronka amahera gutyo byose sofu Burundi none uzokavuga ngo ngira nubakibarabara ngo nindiriye mwifasha iyo fasha nawe uvuga ati niyo merita chugenda wicare rero uyinjize uhindura ingendo uyinjize kuko ukiri kumfashanyo igenze nk'ukiri kumfashanyo murakoze Faustin uyinjize bikunaniye igihugu kirasikira ryama murakoze akanya kariko karatujana ariko imbere ko tuco kibazo ca nyuma Professeur Masabo bije programme burya nibwo buryo nyabwo mubona koko igihugu cacu cari gikwiye kugira gikoreshe ugeranije no mu myaka yahera mu masegonde make kugira tuje yego murakoze cyane mu bisanzwe tumaze imyaka myinshi amafaranga asohoka uyu mwaka nkuko yasohotse umwaka uheze kandi urabona yaje menshi ni twavyise fonction mu gifaransa yo guhemba abakozi guhemba abasoda kugura impapuro kugura karubira bije programme rero suko ni amafaranga ategurwa kubera imigambi izokogwa hanyuma umwaka uheze bakarabati mbega bwa bundi twakoze iki ku mwaka uza rero bagashobora gukosora ivyo rero ntivyahoraho urumva ivyo ni vyiza cyane kuvuga ibije programme niyo ikwiye koko integuro nziza hanyuma igakurikizwa umwaka uheze bakaraba ingene vyagenze bakaca bakosora siko vyahora urumva byo bari vyiza cyane murakoze cyane ikibazo kuri mwese batatu kugira turangize murano kakanya katujanye kumbure intererano yanyu canke imwe musabiki kugira no budget programme ishike neza kuhangiro ariko umutangakori agumana gateka kiwe no kuvuga ntihagire ukwidoga ariko igihugu gitera imbere reka mpere kwa Professeur Gilbert nkuko nabivuze kare nibaza ko kugira ngo igihugu gitere imbere kandi n'umwe gihugu nabonye naranko akarusho nuko abasanzwe bakora iyo migambi ya leta bise programme ya imigambi iri mu kigega ifashishijwe n'amahera ya leta canke ya bene gihugu yaba imigambi ifashijwe n'abasanzwe bafasha Burundi ifisanzwe ifise aba partenaire nayo nyene beja ku gwego rumwe bakayisuzuma bakaba yuko imigambi kwashira mu ngiro kandi ku kiringo gito no kuvuga iki ku mezi ari 3 y'abatandatu bakaba yuko vyukuri iyo migambi kwashiro ahabona kandi kwashira mu ngiro kubera ikiga ca leta c'ubu gifatiye ku migambi rero migambi itagiye mu ngiro nuvuga yuko aya mahera ntazosohoka ntazoshike mu gihugu
niyo migambi izoshika bwa rubwa mbere rero ubu kera bapima ubushikiranganje bakavuga ati ubushikiranganje bwakoresha amafaranga na gutya ubonye ubushikiranganje bwa buri hejuru y'amaprogramme amafaranga gihe hejuru urebe ubushikiranganje ugiye munsi y'imigambi ni uko bupima ati twese hako badupimira umwe twese tubipimira ko twakoze twese hamwe hama munsi ushuraba nibaza yuko ivyo ari vyiza bizosunika benshi kandi bazobona umuntu ariko arakora nitwareka arakora murakoze cyane professeur Masabo muhintererano yanyu niyihe canke nigiki musaba kugira ko kwino bije programme y'umwaka ishigwe mu ngiro neza nibaza ko integuro yabaye neza niba integuro yabaye neza rero bo ishira mu ngiro kuko nabivuze nkuko biteguwe icyo nongera ko nuko bugabanya ayo mafaranga baza barahebera abantu kumbura bamwe batabikwiye kuko twabonye ko ayategekanijwe mu nteguro y'amafaranga ni make mu nyuma tugasanga ayo bahevye n'umurengera kubera bikorwa nabi navyo nyine byo kugwa neza kuko mu kurangiza kuko numva tuko turarangiza ivyo byo guhebera amafaranga abagwiza atunga nta gihugu na kimwe nzi cyateye imbere kubera ivyo burya umugwiza atunga atanze ikori yungutse nataburusha ubwoba abandanya akora rero ntumusasira indava ngushe wibaza ko byose bizoca bitungana tunganya amakori neza hanyuma niba tatangurane yoba murakoze ikibazo nicakindi Faustin turangiza ubwa mbere hoho bije programme nco mvuga nuko uko turiko turabivuga ibijanye n'ubuhinga bwavyo bwo bandanye bija mu ngiro kuko bigakwira kuko turavuga ngo bije programme mugabo ugize evaluation y'ubuhinga bijanye nabwo ntiburakomera cyane ukurabona n'abashikiranganje mu ordinateur acari ministre des finances abashikiranganje ntibarabanye ntamwe uvuga uti we baraguhaye bije ni sigura gira ibi nibi werekane ko ari uzobazwa ibintu directement igira kabiri ni ingendo zitategeza guhinduka zifatira gute umaze kuja muri budget programme nuko abanyagihugu bazaba arabasosiye kuko ni imigambi rababo utabashizemwo iyo migambi ngo baze barayikurikirana bayimenye izokogwa bayicoce bitarizo dite sosiyo babibone nabo nyene habakiragahaza igikurikira ni transparence no kuvuga iki aya madokimenti ikoresha ya bije nukuza barayagaragaza tukayabona ye maraporo asohoka izo nteguro z'amafaranga ikoresha tukazibona twanza kuzinjiramo twese twagira ico tuzivuze ko bimwe bita vya bije citoyen bigasohoka hakiri kare bije citoyen ni bije yere ku munyagihugu ngena ashobora gusoma iyi bije neza uko ivyo bije bisaba yuko umunyagihugu yumva ibirimo na controle rero uko uvuga imigambi none gukontrola kwiyo migambi rikiraja mu ngira nitwaguma muri vya bindi controle za cour de compte ama inspection kuyaha uburyo abaza kuraba uko abantu rutaba controle urazi byo baca bajamo urazi ngire tumetse dorizo controle stricte mu by'amafaranga na urabizi yuko ico biteze atari curonga nibaza rero yuko n'ingendo shasha bitegeza kwa muri politique ibi vy'ibiturire bikagabanuka niki nibyo gutunga banyuza amatungo y'igihugu byose ibyo gwahindire bigakorerwa ko cyane no gusesagura bikahagarara murakoze cyane ni na hano nsozera kino kiyago aho twaye ko turabira hamwe ibijanye n'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira wa 2024 hisunzwe imigambi ivyo bitabije program reka nshimira abatumire twari kumwe hano Faustin Ndikumana mwanonoso ibijanye n'ubutunzi mukamurongo ishiramwe parsemeri hamagarira abarundi guhindura ingendo mwakoze kwita ubutumire bwacu murakoze kwa mwadutumiye ngasagira ikiyago naba shimira n'abarundi batwumvirije murakoze professeur Gilbert Niyongabo namwe mwanonoso ibijanye n'ubutunzi mukaba muri umwigisha mu za kaminuza ndabashimiye kwita ubutumire bwacu naje ndabashimiye kuba mwantumiye no hanyuma nzoza murakoze professeur Michel Masabo mwanonoso ibijanye n'amategeko namwe musanzwe muri umwigisha muri za kaminuza ndabashimiye mwakoze kwitabira buno butumire bwacu ndabashimiye nanje kutumire mwaduhaye mwakoze rero namwe mwariko muradutega abiri nimugire aho muba mwubahwe naho butaha una
Una.